jewe abaririmbyi tubanye neza abo ba Double J wumva bakiri kutubanye neza ni rero atabafaranga je nta deni bafitiye nabo barifitiye gira ngo twombegeke tubiganira ntarakimwe none jewe ntora kiriku nemera ko umuvyeyi wiwe hari conference de presse nakoresheje je ko twahuriye ahantu nkamubaza tukaganira nkumva ari ico nomufasha mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose kuko umuntu aragira 6 atana 2000 afise mvuga ngo 2000 yobasha ahubwo atana konta afise mugaga kugiye muhuye ugasanga yakakamye ngo ni umusitari ngo ararenze. Turabakiye mu kiganiro ca Open Mic no musi turi kumwe na Oscar Fashion. Oscar ndakora mu kici mahoro cyane. Ni Oscar tuzi mu industry y'umuziki ya entertainment, yambika abaririmbyi batandukanye n'abandi bantu. Ubwo abaririmbyi sawa, abafana b'abaririmbyi sawa, abantu bose muri rusange. Kuri wowe uravye kera ntitwavuga ko vyari bihari cyane, uravye ibintu vyo kwambika abaririmbyi canke n'ibindi iterambere barigeze ku bintu bijanye n'amafashion. Ibintu vyo kwambika abaririmbyi n'ibintu novuga nti caje nk'iciyumviro kubera ko urana ko kera abantu bitwa ngo bakoneseri bambara impuzu zo mwibaro kandi wambara impuzu zo mwibaro wamenga niho uri umunyamuji. Izi nshasha abantu ntari bwazijukire cyane bivanye ngo n'abazidandaza peut-être ko bazana impuzu zitari nziza hamarira abantu bagaca bazikritika ko zitaramba ariko je kwibwanje mbona kwambara neza ari kwambara impuzu nshasha. Ibikini gacaka rero rya look yarafise muri rya clip ko umurundi wacu nawe ariyo yogira mu gihe yagiye kuri stage afise nk'igiteramo kanaka canke ngi apostinze nk'ifoto kuri Facebook urazi ko abantu baba bakurikiranwa cyane nkabona ko yo ashajije byo bari vyiza cyane naho icyumviro cazananye. Oscar nk'umuvyeyi wa Kiriko bihagaze gute bimeze gute muri no minsi? Bihagaze neza n'abandika kuri rezo social je ntazi regamba bajya peut-être ngo bafise amakuru ntavyo nzi ko byari byose ntibokwaduka bandika ibintu atari akabanga hari ico bubizi ko muracari kumwe akabanga kiki ivyo none ufasha muri za mpano nenda kubaza ikintu kimwe none jewe ntora Kiriku nemera ko umuvyeyi wiwe hari conference de presse nakoresheje je ko twahuriye ahantu nkamubaza tukaganira nkumva ari ico nomufasha mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Umwe asanzwe yambika abaririmbyi akaba asanzwe ari n'umufana ziki indundi ku kintu ca management kibona gute cyo kuva mu management bakagenda bakavayo bakagaruka. Je amatwa nsumira ibintu bya management urumva biragoye amatwa nsumira ngira ngo ndabibana nko mubibona mwese gusa nyene ngira ngo no kutaramenya management niki ubu artiste niki eske abartiste bacu bo barafise vision mu byo ariko mu byo barimo kuko nimba jewe ndi mudandaza hakaba hariho umuntu ntoye managing hajya yarakwiye kumenya ko ari nk'umufuko w'isukari umuntu abaguze kugira ngo awudetaye kuko umunsi uzobona atanyungirimwo ivyo bintu uzobibandanya nivyo vyama bishikariro ngaha anya ugasanga rero abantu rero ko barumvikana ku bintu bijanye no bamwe ngo jewe ngo shaka umuntu ngo yomfasha eske none wewe umuntu agufashije uvuye aragushize ahabona peut-être dufate nk'ukunye umuntu avuye ruguru urashitse Bujumbura canke uri mu Kanyosha hama harabayeho umuntu avuze ati je kubera urukundo nkunda uyu mwana nakunze taraye wiwe uyu mwana wo mufasha arafise aho yoshika ejo canke hirya yejo ibiteranya abantu ntibibura urumva uretse ko na sexe nyene z'abantu zitangura kuza hakiri kare je novyita ko ziza kare kuko umuntu aragira 6 atana 2000 afise mvuga ngo 2000 yobasha ahubwo atana konta afise mugaga kugiye muhuye ugasanga yakakamye ngo ni umusitari ngo ararenze
ngo ararenze uri mu mufuko nawe ararenze hehe. Niko navuga rero ibintu by'amanagement vraiment il faut ko abantu bahindura peut-être abantu bakamenya byo kumanaginga abaririmbyi kuko nimba bashaka iterambere yego babone ko umuntu ashize mu mafaranga akeneye inyungu kamera urumva ko ibintu bya business ni uko nyene nta muntu nawe wamuvukana na papa wawe ari papa wawe hogeriga akavuga hari imyaka agera ko akavuga ati uyu mwana yakuze namvire mu nzu aje kuba kugwiwe none gashaho uzozorora nk'abantu bagushamwe ibya gusa abo n'abaririmbyi nibaca ubwenge baca ubwenge kuko ejo canke hirya ejo ibinye bariko barasaba ngo abantu babakore nabo baza bikorera abandi kuko umuntu agufashije uno munsi bisaba yuko nawe John watera imbere uzofasha abandi kuko uteye imbere birasaba ko nawe uzofasha abandi nibaza ko ari ivyo rero ikintu cyose nibagikore muri systeme yuko avuga ati jewe ejo ninaronka 500,000 ejo akagwira akaba 5 million canke 2 million hari undi muntu azoya profitako kuko nto uko biratangaje ko umuntu asaza asabiriza kandi imyaka yo kwibeshaho yarayirengeje riga umuntu aragufasha kugira ngo utere imbere hamuteye imbere ejo uzokwimenya ya madepense ukonta ku bantu nawe ushobora kuyigirira none si ivyo none nyimba uriko urakoresha kamera watiye ntushaka nta vision ufise kuzogura kamera gwawe kugira ngo akagatiye ati nk'ubu nayitira nkasanga ugenda yitiye yamenyeye kuyintiza arayikeneye nawe bica bihara urumva programme icipfa je nibaza ko ari ivyahoje abantu nibaza barakora muri ubwo buryo umu artiste atera imbere hama n'uwo managenza atera imbere ugomba ko management iri mu kantu kagahaze karimo karahaze ko Jensi na Love Music yakakora je nibaza ko abantu babikora benshi babikora kubera urukundo bakunda abantu ugasanga harimo ama emotion kubera nakunze naka ikanamufasha hama rero muri uko gufasha wabona ati vya bintu byobaseri birimwe kabiri kubera bimwe byo bamwe akazi urumva ukacuvuga ati reka rero duhindure strategy mugabe mugihe bidakunze naho bifana numva nakubwiye ko mwese bifana na vision y'abafisi kuko nimba ari ikintu kigoye muri iki gihe nuko habaho kudahuza donc mwese ntima usangiye vision kwa tugushimire jewe abaririmbyi tubanye neza aba Double J bumva bakiri kutufanye neza none ingorane za kugorana muri ko murapfa amafaranga niyo amateranya abantu n'abandi rero amafaranga je nta deni bafitiye nabo barifitiye gira ngo twombenye ke tubiganira ntarakimwe Imana iguhezagerere